si abantu bose mu buzima bari bafise mentalite yo gutanga, mentalite yo kubaho kugira bafasha abandi, mentalite yo kwitanga kandi na mentalite yo gushigikira ataco baronse en retour. Donc unaviga ibintu bitandukanye. Aba Miss muri abantu mukunda kugeragezwa cyane n'abantu usanga baba supporting. Duhora twibana no mu bindi bihugu kuburyo usanga nihiganwa, reka tubivuge nko mu Rwanda, ihiganwa rya Miss Service ko ryahagarizwa kumvo zijanye n'abantu bafasha aba Miss organisation ya Miss. Ivyo bintu biramaze gushikira nawe bo igihe utogwa 2022 hari umuntu yakubajije kubijanye n'umukunzi, ucivuga ngo nta mukunzi ifise mu cyane cyane yuko nari no higanwa iyo watowe abantu bawemerewe kuja muri ivyo bintu vy'amahorasyo. Ikibazo reka ndakizana uyu munsi wa mukunzi havuye aboneka ko yamabanga ubonye atayo mu kirimo. Ndafise umuririmbyi nkunda cyane ukungene yandika imiziki yiwe, Linoji. Ukungene yandika imiziki yiwe ama parole kandi abigira mu Kirundi, ari talented. Kandi ivyo bintu je navyibaza kumukunda. Usa n'umuntu afise urukundo rwinshi. Nizere ko urukundo ari rwinshi, urumva byitwa yuko sava Imana nayo dufitiye urukundo rwinshi. Bya biri bizarre senga Imana ntagerageza comment kwereka abandi au travers ibyo nkora. Abantu bagukikuje barahiriye. Nanje narahiriye mfise abantu bari autour de moi bari spécial. Mugana nivyo sasa ritwa ko cuma none wobugendana n'abantu mitima bafise uwo mutima ukawukura Hello muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nagira ibako ryo kwakira umwe mu bigeze kuba Miss. Ni Miss 2022 bamwita Ngaruko, Keri Ngaruko. Muramumenyereye yavuze ko amajambo menshi ariko abacicekeshereza ibikorwa. No mu Miss yakoze ibikorwa vyinshi biri mu vyo tsogaruka ko muri kino kiganiro mugumane natwe. Murahawe ikaze. Murakoze cyane. Mumeze neza? Ndaho na uraho? Nanje meze neza. Urakoze kwa wanyakiri? Agakrima kabije ukumva gute? Muri no Miss yameze neza cyane. Abantu benshi bari barakubuze si wahora muduki. Ndondera randon. Muga ibyo maze iminsi benshi barabizi, mfise marque ikora ama cosmétique kandi ndondeye au travers yico onye arandon. Ego. Reka twigarukire muri back in days imbere yuko uja muri Miss kuko benshi bakumenya nka Miss. Igitekerezo cyo kwiyumvira ati cengo manje muri no higanwa ryavuye he? Ryavuye ahantu hatandukanye. Cambere na mbere nuko hari uwanteye intege ambwira ni ibintu bijamo byo kumera neza kandi byo neza n'abandi bakobwa. Hanyuma ndanabona yuko mu byo ndimwo ndakene nanje abashobora kunshigikira. Kubari babizi nakorana cyane n'ibyo gufasha abakobwa bakiri bato kubigisha kungena utanguza n'umutahe mutoya. Hanyuma maze gushobora kuba Miss bitera nuvuga ko byafashije abandi gutahura igituma twabikora no kushigikira kushaka gushigikira. Donc naciye nshobora gushigikirwa. Donc ibyo bintu bibiri bishize hamwe byanteye guca mfata iyo decision ntireka nje kwitoza
bigenze neza ndonka abanshigikira benshi gusumvya kubafasha abakobwa bitagenze neza azoba ari experience nagize. Reka tugarukire kurya musi wa finale. Umaze kubona abantu muri kumwe muri finale, umaze kumva imigambi yabo. Imbere yuko basoma wa mbere ijya pression vyari bimeze gute? Warumva ko uza gutsinda vya vrai? Umwe wese ariko aravuga umugambi wiwe sinariko niyumvira yuko ari jewe nza gutsinda. Nari ndavyifuza gutsinda ariko ntabwo nari nzi ngo ni jewe nza gutsinda canke ngo ninda nza gutsinda. Nibaza ko kuri urya musi wa finale twese twe dufise amahirwe yacu kandi sinzi ku bandi bakobwa ariko kuri jewe ntawe nabona ni uyu nyaza gusumbya uyu wundi. Donc kuri urya musi wa finale two turavuga imigambi yacu ntawarazi ninda za gutorwa. Bon kuri jewe kuko abandi peut-être kuba waratoye vyaragutunguye cyane warumva ko bimerika. Nibaza ko je nabibonye plus nk'ubuntu. Ni nk'iyo kuko kubimerita twe benshi mitwe twarabimerita. Gusa hari igihe ubuntu bukubako akaba ari wewe utwara. Kuko twari benshi tubimerita kandi sinomera kuvuga ngo urumva ngo urya ngo yasumvye urya wundi ariko muri uwo mwanya bon jewe ndizera Imana muri uwo mwanya Imana ishima kubishira kuri jewe ikanshaka ubwo buntu hanyuma ndabenefisia y'ibizanana navyo. Okay. Muratsinze. Ku ntwaro yawe havuzwe amajambo menshi. Okay. Ajya amajambo nta kintu yakwiciye canke hari ico yagufashije? Nibaza ko yaramfashije gusumvya ibindi bintu byose kubera le fait yuko haciye havugwa amajambo menshi byaciye bizana attention nyinshi cyane kuri iryo higanwa n'utarahora yumva ibya Miss canke yavyitwaritse yashatanga kwazana ni kwiki abantu bakovuga iki uyu muntu ninde. Donc iyo attention yaramfashije guko uciye atangwa kwihweza nti umuntu ninde agaca yumva wa mugambi nundi muntu aba afise possibilité yo kuza kuwushigikira. Donc je byarambereye très bénéfique. Ivyo bintu vuze nivyo kuko hari n'amakomantere nigeze kubona ku maposti wagize cyaye ku biganiro wakoze nk'ahandi ugasanga ari umuntu yanditse ngo sha ngo bakigutora ngo sinagukunda gusa maze kumva mu mutwe hawe naciye ndagukunda. Sinzi ko maze gutubona izo commentaire je narazibonye. Wow. Abantu benshi bamenyereye uko Miss ari baraba bote. Ariko je maze gutahura yuko hubwo bote iza inyuma y'imigambi canke ko ufise mu mutwe niko bimeze. Nibaza ko byose barabishira kuri balance byose bigafatwa hamwe. Hanyuma kenshi ugushima k'umuntu ngo urya ni mwiza canke urya si mwiza biri très individuel bivana n'umuntu. Donc aho ushaka kubona avuga nti yo ntugira ukusa uyundi nawe nta wundi mbona atari wewe. Donc ico onye comme kiri trop relatif naco baragiconsidérer bakara peut-être uwo abantu benshi bashaka kuvuga ni arasa neza canke ararepresenta umukobwa typique wo murundi kazi. Hanyuma bagace bara ikindi kintu kiri moi subjectif, c'est-à-dire ikindi kintu kiri plus objectif. Bakarani okay uyu muntu akakora iki yarasanzwe akora iki kugira tumenye yuko niya naronka ibako yo gutorwa ibyo bintu azobibandanya canke avyongereza canke n'umuntu aje kutubwira kagiye gukora ikintu atigeze akora. Donc il faut kuraba ni est-ce que uyu muntu ari mu byo avuga ko ari kandi ikintu baragikonta ko cyane kuza uvuga ikintu ngo uzokora utari bwigire ugikora nta gaciro babiha. Reka harabigeme menshi bashaka kuja mu higanwa rya Miss. Abo bigeme ariko ntibazi ngo higanwa rya Miss urigiyemo rifise avantage izi n'izi nibo bantu nkeneye yuko bo bampera ubutumwa kumbure babe na benshi kurusha. Harababitinya harabavyumvamo gusa bakabitinya abantu bankeneye uko shikiriza ubutumwa. Nibaza yuko ubwoba buramaho ariko nimba ufise igituma gusumbiye ubwo bwoba bijemo. Nimba udafise igituma kigusumbiye ubwo bwoba bihebe bireke ugenda ufise intumbero ikintu gisumba ubwo ikintu gishobora gutuma uvuga nti
ngira ndengere ubwo wamfise canke ikintu gishobora gutuma no mu bintu uzocamwo ushobora kurengera ivyo uriko uracamwo kugira ico kintu gishikeko utagifise bivemwo kare donc wumva ko ufise ikintu kikuri ku mutima kandi gisumba ivyo wocamwo vyose n'ubwo ufise bijemo ntaco uzoba. Okay. Turi mu misi hagomba habirindi higanwa rya misi ntavyo wumvise? Ni ukuri ntavyo narinzi. Amakuru nkayo nkayagusumvye we. Urakoze cane ahubwo kuba umenyesheje ngira uraza kumpa amadetaye. Hariho n'abo batoye nyimba ntihenze bazoba bari mu majiri. Okay. Uraco umpa ama information? Ego hari abo batoye soit ni muri jiri canke muri iyo organisation. Iryo higanwa rero rigomba ribe ni kuvuga rije inyuma yuko wewe watowe hari umuntu waje inyuma yawe. Ego. Hari experience wagize muri bino bintu vya misi. Hari ibintu vyinshi wabonye vyiza bitunganijwe neza. Hariho n'utundi tunenge kuko mu kirundi kiza bavuga ati nta nyambi ibura gahonzi. Turashaka yuko mwotubwira ibintu mubona vyiza bakwiye kongereza muri no higanwa kugira ribandanye rigira kanovera n'ibindi ubona bikwiye kuvamwo kugire ribandanye ritera imbere rino higanwa ushingiye kuri experience ufise haba mu Burundi canke haba ivyo ubona mu bindi bihugu ingene higanwa bari tunganije. Ngira ntangure kuvyiza nibaza yuko ivyiza byari vyinshi kuko uko byari bitunganijwe jewe aho natorwa novuga ni hariho ukutuvugira twe dufise novuga hari ukuntu iyi position ya Miss Buhunzi yari ifise uburemere aho ugiye ico kintu carubahwa kandi n'ikintu udasanga mu bihugu vyinshi ugasanga iyo bavuze Miss w'igihugu ego babona nyene amadefile ariko bitarengaho ariko hari ukuntu twabishoboye hano mu gihugu c'u Burundi aho Miss ashitse bamubonamwo amaprojet baramubonamwo ico amaze novuga atari ivyiyumviro vyiwe gusa ariko abamuri inyuma le fait yuko twe dufise igihugu kidushigikiye na appui yo muri office ya nyenicuna nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu biraduha novuga biraha uburemere iyi titre uba ufise atari bose babironka hanze donc ico kintu bashoboye ukibandanya bagabandanya baha uburemere iyo titre bikanatuma na wa mukobwa aza kwitoza ari umuntu aza atahura uburemere bw'ikintu yinjiyemo. Nibaza yuko ico kintu kirafasha n'ukungene wifata n'ukungene n'abaza kwitoza birabafiltra ntihasura kuza uwari we wese kuko aravuga ni abantu niko ko baza bakora ibintu two ndakora kandi sindi ngaho kubatesha isoni ariko ndi ngaho ahubwo kubahonda fier kumva yuko abwo novuga nti baranezerewe kumva yuko ari jewe ndi muri no position sinzi ko bitahuritse donc bashoboye ukibandanya bakagira iyo soutien biraha uburemere na non seulement uburemere muga une certaine responsabilité yo mwigeme aba aje muri iyo position. Ikindi kintu bari barakoze ciza mu gihe nari naratowe nuko twatanga amahaporo uko amezi 3 aheze ivyo dukora tukaba tuyatanga kwa ministre wa commerce twadufise umunsi tuje imbere yiyo tugasigura ivyo twakoze ukungene twabikoze amadefits ko turacamwo ibyo twateguye pour trimestre ikurikira ari ibintu batabandanije malheureusement peut-être bica bitera yuko umuntu atabona les mêmes résultats ku batowe bandi ariko le fait yuko haba hariho aho wishura ivyo urimwo ivyo byaradufashije quand même. Ico noshobora gusuggérer boshobora kwameliora sinovuga ngo ni par rapport ngo y'ibindi bihugu ariko par rapport y'ama attente ari mu gihugu cacu umuntu yoshobora gushiraho
ababaherekeza uwo mu misi aba yatowe umuherekeza akamwigisha muri uwo mwanya umuntu azi sinovuga ngo forcément ngo mu misi aba yaratowe n'umusumba atahura iyo position ico bayitezeko atahura we uyo mukobwa ibyo ariko aracamwo hanyuma akamenya kumufasha kwegera imbere kuko nubwo umuntu atavuga sa ahantu horoshe kuba ijya position si ntiyoroshe kandi nubwo ntorinda kwinjira ngo ingigituma murashobora kwihweza ukaraba umuntu wese yayiciyemwo ukungene imusiga donc bisigura yuko hari ibitavugwa ariko biremereye sivyo donc umuntu ashobora guherekeza kike gihe cose gushika non seulement ahe ubukurikira ariko nawe nashoboye kubandanya ubuzima kandi ubuzima bwiza ndakumvirije ukuntu ivyo bintu bisiguye inyuma yo gutorwa hari ibintu vyinshi muhuriramwo bikomeye bisabwa yuko hari umuntu bisabwa ko abari inyuma yanyu kugire abafashe kuba muri ivyo bihe nivyo ego ni nk'utuye tuntu nka kamwe canke tubiri wahuye natwe inyuma yo gutorwa uravuga ati ko biri kose nari nkeneye umuntu amba hafi muri bino bihe nibaza ko icambere na mbere ari abantu muhura ufise rujya rugori si ntabwo uba witeze kukujera abo bantu donc wowe ushobora kwinjira ufise ama intention meza ushobora kwinjira ufise objectif ariko umwe wese azana ama intention yiwe nica kwipfuza ko nica kurindiyeko donc hajya handi ntuzi abariyo kandi nibaza yuko iyo uzi ibiri de l'autre côté bibake cyane mu kwitonda c'est peut-être une bonne chose ko batabizi ni nka kumwe Imana ishobora kunyegeza ibintu biri hirya kugira ntugire ubwoba bwo kubyinjiramo kuko nayo izokuba hafi ariko nibaza yuko hari ibyo uhura navyo n'abantu uhura navyo nibaza ko abantu ari bo baremereye gusumba hama ugahura nyene nuvuga ibiguca intege vyinshi rero kumenya kubirengera kubijera kandi biragukuza cyane mu mutwe vuba na vuba gose ego donc nibaza yuko sinza kuja mu makaparka kuko ni menshi kandi ku munsi ugira kanshasha donc ndashaka kuguha amakarenga 300 ariko kuronka umuntu agufasha gutahura no kuku novuga sinzi no kukumviza nahone ashaka comment dire novuga ni nk'umuntu ashobora kukubera umugide hanyuma akagufasha kurengana ivyo bintu kandi bikakumera neza ntibikuvune yego niko navuga hari ibintu vyigeze gushikira nyuma yo gutorwa ivyo bintu birakuremera ku buryo iyo wamenya before yo kuja mu higanwa ukamenya ko ari uko bizogenda cyo kuja mu higanwa ariko hapfura bihagarika yego for example hari ibizwi n'imitazwa hariho ibizwi par exemple ntuba utahura l'enjeu politique yavyo canke ntube witeze le côté noyita nuko ntazumwe no gishira mu kirundi ariko ushitse kuri de l'autre côté hari novuga aba prédateurs benshi et niwe witeze yuko ari de toute part en fait hari abaza gutahura vuba vuba ivyo ndagerageza kuvuga kandi nibaza ko ku mukobwa biraremereye mugabo si no ku muntu akiri muto ntuba umenyereye
abantu biyumvira ukundi ari benshi. Donc wewe uza ufise ivyo bintu wipfuza gushika ko ivyo ushaka gutanga, ariko si abantu bose mu buzima bari bafise mentalite yo gutanga, mentalite yo kubaho kugira bafasha abandi, mentalite yo kwitanga, kandi na mentalite yo gushigikira ataco baronse en retour. Donc unaviga ibintu bitandukanye. Tukiri kuri ico kintu nyene cyo kuvuga ngo umuntu ashobora gutanga ataco yiteze en retour, aba miss muri abantu mukunda kugeragezwa cyane n'abantu usanga baba supporting. Duhora twibana no mu bindi bihugu kuburyo usanga nihiganwa, reka tubivuge nko mu Rwanda, ihiganwa rya Miss Service ko ryahagarizwe kumvo zijanye n'abantu bafasha aba miss, organisation ya miss. Ivyo bintu biramaze gushikira nawe? No. Imana ishimwe, sinzi ko kubandi abo byarashikiye ni kubaha nawe ni jambo, ariko ntibyigeze binshikira aho kubana kumwe ko mu Rwanda aho uwo umuntu wo muri organisation agirira chantage abakobwa, nigira ibi canke biriya anyi ubwirushe gushika kuri iki canke kuriya. Imana ishimwe yabinzigame, ariko peut-être ce n'est pas l'histoire y'abakobwa bose. Donc il faut kubaha nabo ni jambo umuntu akumva nti mwebwe mwabayemwo gute. Ariko ashobora kuba atari no muri organisation, ugasanga n'undi muntu wagiye kudodora. Kumva nibaza ko jewe personnellement ntivyashikiye, ariko ndazi abo byashikiye. Non, encore une fois ni nko kuvuga nti ikintu bagishimike ko cyo guha cyo gushigikira uwo muntu afise iyo titre, kubera ko uba ufise abagushigikiye n'abakuri inyuma, hariho n'igitinyiro kiguherekeza, kuko bavuga nti uyu muntu aba muri inyuma ni wumva ivyo namusavye vyomerera nabi. Donc kugira support system, ego bien sûr hama hariho ikiganza cimana kuri wewe, ariko kugira support system aho n'umuntu yokumva isoni yo kugusaba ibintu nk'ivyo, kuko si bose bigenda gutya. Ari uvuga nti akana gakeneye ibi nibi, reka ndakabwira ibi nibi kandi ivyo nshaka, nubwo ari vyo yoba yiyumvira mu mutima, akagira ico gitinyo uvuga nti oya hajyanye sinza kwihenderayo uwo nibyo byomerera nabi. Donc ivyo bifashwa n'iki nuko ufise support inyuma, aho batabona kakana k'agakobwa gusa ngo n'ivyumviro vyabo, muga n'abandi bose amushigikiye bari inyuma yiwe, ku buryo ivyo bintu nubwo yobivuga wowe ushobora kwitura abo bantu ubwo akabihanirwa. Kavuga nti ibintu byagenze gutya na gutya ahanye. Iki kintu ndashaka yuko abantu barimo bagomba organize iyi competition yuko bagikorera ko cyane, kuko ikintu ego cyo kubashigikira kuba binyuma, ariko aussi nabo bakobwa shaka kwantapera imiryango yabo, kuko nigihe abo bantu bo muri organisation batobashigikira muri ubwo buryo, aho baja abo bakobwa banyu bamenye yuko muri nyuma yabo nta kintu coshikira umukobwa wanyu ngo mwese ntimwantervene. Rero shaka gusaba solidarité y'imiryango, kuko rimwe organisation ntumenya, kuko n'abantu udekupfa uyo musi si abantu muba musanzwe muzinanye, donc ntimuzi nambo agenda washaka kuba afise, kuko ama organisation arahindagurika. Miss Burundi imaze kuba organize n'abantu batandukanye ku imyaka 10 iheze yabaye organize n'abantu batandukanye. Donc ntuzi neza abo bantu bagiye ko organize, ariko imiryango irashobora kugira icikoze ikaba avec abo bakobwa, akamenya yuko naho ugiye kanifatire ko example, naho ngiye Miss Kelly arashitse ngaho, barazi ko umuryango wiwe ngaruko uri nyuma yiwe, kandi barahabaye vraiment. Maximum respect ku bavyeyi bawe. Hari abantu winspira, hari abantu bagufata nk'umukobwa w'icitegererezo
wow kandi benshi ndashaka abo bantu babwire ibintu bibiri canke bitatu ubo kwigira ko maybe abantu benshi batari bazi. okay kimwe no wabwira kwicisha bugufi si ibintu abantu bose bashoboye gukora haje kwicisha bugufi kugira wumve kandi wumvire ibyo bintu bibiri si ibintu byorohera umuntu ababona umengo ibintu yatangiye kugenda neza ariko ico kintu umuntu yama gikorerako n'igihe ubonye ngo bitangiye kunanira subira utekare usube wicishe bugufi wumve kandi wumvire. Ica kabiri novuga ari kwigirira icizere ni kuvuga ikintu ubona ko ari ico canke ikintu ushaka kugira igirira icizere co kugikora uragishoboye kandi urafise igitumo ushaka kukigira kandi si kubera ko abantu bose babwiye ko bidakunda ko bice bisigara ko bidakunda. Kwigirira icizere ni ikintu ndagishoboye ndagikora bijana co kimwe no kwigira icizere no mu mashuri ugira ukavuga ntihajya nubwo abantu bose bakambwira ahubwo nje muri biriya anye kubera ko jewe principe yanje ari gukora gutya hajyana nahonje igira icizere yuko comment dire ndi mukuri kandi si kubera abantu bose bakwaja muri gauche ko nanje ninda kujayo donc igira icizere kandi umenyere guca bugufi. Nibaza ko muvyumvise reka twigarukirira l'année passée bon igihe utogwa 2022 hari umuntu yakubajije kubijanye n'umukunzi ucivuga ngo nta mukunzi ufise ngo cyane cyane yuko nari no higanwa iyo watowe abantu bawemerewe kuja muri ivyo bintu vy'amahorasyo ikibazo reka ndakizana uyu munsi wa mukunzi havuye aboneka ko yamabanga ubonye atayo mukirimo ntayo nkirimwo hanyuma umukunzi ukeneye kumenya réponse kuri ico kibazo anyandikire personnel ikintu tubabwira ngo bavyumve kubera ko ari isakazi ndimo yarakubujije oye ika nakubwiye icizere cawe nimba mfise principe ko ntazavuga ama relation kuri mu kiganiro sindakirengako nimba umuntu ashaka kugira conversation nanje kuri ivyo arahawe ikaze anyandike tubivugane tuyage dufate programme nimba ashaka yego. Hariho iyindi nawe nigeze kubona uvuga borega ngo niba propose ngo bashobora kuba banti sinzi kuvyivuga ko kandi bakavutse ubu none baragupropose ubu baragutimbutse nizere ko baba bakintiye abantu bamaze kuza kuva nkiri umukobwa muto cane gushika n'ubu ubonye ni benshi cane ariko nizeye ko nkifise igitinyiro kuri jewe baracyagutinya bibandanye uko kandi ivyo nawe uragutinya gutuma umukobwa afise umuduga nico gitera ubwoba kirateye ubwoba ngo benshi badraga barakenye tuvugisha ukuri hanyuma utawufise niwe mwubahuka si wewe ushobora kugerageza basi abanywanyi nibatwishuye ubu udafise umuduga niwe mwubahuka urazi igituma basumana adafise umuduga ushobora kumwubahuka gusa namvugira abahungu sinimvugira jewe ugatwikaje bavugira barashobora kumuha nk'akarifti bagafatira aho onya kandi ikindi we buri n'umwana wo mubakire nta kintu umuntu yo guhendesha erega kweka umuntu yoza ashaka kuguhenda nyene ndabivuze muri sanstari nziza okay nta kintu umuntu yo kudragisha basi none ko iki wodraga umukobwa uzanye ibintu nanaze kwandika utu message none ko ibi
ko n'uwubifise ataza aguhendesha ivyo kuko nibaza yuko kugira umuntu mwubake sinibaza ko ari umuduga wubaka numva ari ivyo yo guhendesha. Tubwire basi nk'udu strategy yokoresha kugira bifitingi. Wenyene arihweza ayirabe yisuzume yumve ko ari mu bihe yumva ko ashobora kubaka hanyuma arondera uwo bashobora kubaka baja muri direction imwe. Nibaza ko ari ivyo. Reka tugarukire muri industry. Uri muri kariyere ya Miss kuko warigeze kuba Miss ivyonya nibaza yuko ari titre zo guhorana ibihe vyose. Ivyo rero hari ahantu bihurira na entertainment mu bijanye n'umuziki. Sivyo? Ibintu vy'umuziki ba ni entertainment muri rusange. Hari n'uyu muririmbyi ukunda wo mu Burundi ufana? Ndafise umuririmbyi nkunda cyane ukungene yandika imiziki yiwe Linoji. Ukungene yandika imiziki yiwe amaparole kandi abigira mu Kirundi. Ari talented. Kandi ivyo bintu je navyibaza kumukunda. Abo? Legendary nawe. Je nta bintu biri romantique cyane ndakubona ko uri umuntu uri ouvert. Wa muntu Ibintu biri romantique. Ndiri romantique we. Ora nwengeje. Okay. Muga ego nimba hari umuririmbyi nkunda kungere yandika indirimbo ziwe nibaza ko ari we zandika. Ego. Linoji. Tugira wa kabiri basi. Uwa kabiri nubwo ntaherutse kumwumva cane December kandi ntaherutse kumva sinzi ko arategurira ibintu. Nibaza ko arategura arafite indirimbo shasha arategura na Bien-Aimé. Okay, turamurindiriye. Nageze no kubana na freestyle umukorera yakaga kweri. Awi nivyo ndavyutse. Bari warayibagiye. Ibintu ko aravuga. Ego ndavyutse. Wayikubise fuye no wavyandikiye. Ego. Urakoze. Ati urarenze ubwo uzodukubita akagomba hanze. Peut-être bimwe vyo ku marezo nyene vyo kuza umuntu ariyamiza ego ku marezo ariko pana mu ma studio. Mviriza waradutemwe rap abayibonye barayibonye. Y'ubusazi yavuye. Urakoze vraiment. Urakoze. Kubera ikintu ndi gukunda indirimbo za legend Linoji nta ndirimbo ibintu vyo kubembereza igararirimba. Abo? Ni ryanyuma vyanse ndabivamo. Afite indirimbo yitwa Tuza. Ni igerageza. Nubona kiri ni igerageza. Iraryoshe cyane. Mu buzima bwawe ni kihe kintu ukunda gufungura? Ibyo kurya bitetse. Ego. Uko ari abantu bashaka nshatse kuvuga ibyo kurya bitetse nshatse kuvuga nyine ibyo kurya by'ikirundi dukunze gufungura ibitoke ndakunda imboga sindi umurari très intéressant ndakunda imboga zitandukanye cyane donc ndakunda ibyo kurya by'ikirundi. Amateke urayarya? Ndayarya. Imyumbati urayirya? Imyumbati cyane ya muga ndakunda amateke. Ikijumbu kirya gitetse mu mazi? Ikijumbu kiraryoshe. Ngoma ndakubaza ikintu utanazi. Igihwanye urakizi? Bave murampinyuje igihwanye nashunze. Okay, amateke ukigenda ukabesha nta mateke urya. Kwe? Je nta nayuzi. Ndayazi. Amateke urayarya? Ego muga si kenshi cyane nikundira koci binjana cyane magana ngene afite intore bamwe bavuga ngo zirarura uzitetse neza ntizirura. ni ikihogo ikintu ruzi guteka kandi nzoca nzamuhira
part 2 tuzoyikora iwanyu uri kudutekera ico kintu karibu ni iki kintu uzi guteka icyo ushaka uzazombwira oya ikintu nyene uvuga ati iki kintu ndumumere muri co ibyo kurya bitetse byose ndimere muri vyo ico novuga ko ndi mwaye ibintu vyo kotsa inyama nivyo utazi cyane sinovuga ko ndi wa mbere sinoja kuri nivo ya mbere navyo ndabishoboye ariko sindi wa mbere muri vyo ni cyo kintu abantu benshi batakuziko ariko wewe uyiziko ukavuga ati iki kintu ni karite canke ni defo okay reka duhere kuri karite wewe uyiziko abantu batakuziko ni iyi qualité sinshavura ndateba gushavura ego yes kari qualité defo nayo simfise patience nyinshi ariko ndiko ndagikorerako urambirwa vuba sinzi ko nubwo ari kurambirwa vuba ariko ikintu gitevye ce ndacikorera nkunda kubwiye nti ubonzanira iyo ntebe uratevye ce ndabyikorera si defo hari umuntu biri ni defo kuko urinda kureka umuntu akakora icayi ndagukora nturinda ukimukorera akavura karadutesheje ariko no ngaha nibaza yuko ari bon reka twigarukire hamwe na misi wacu turashaka ku bantu batibuka projet canke batigeze bayumva ubabwire projet ukuntu yari imeze hama uco tubwira naho umugambi wayo ugeze okay projet yari très simple yo gufasha abakobwa bari munsi y'imyaka 35 soit gutanguza umugambi muto baba bafise canke gutangura kuronka akazi kabo ka mbere ivyo twabikoze muri province ya Kirundo, province ya Bujumbura Rural na province ya Bujumbura Mairie. Gushika ubu twararonse ama business atangura ashika kuri 45 y'abigeme kandi akagenda neza hanyuma turashobora gufasha kuronka amastage ya mbere donc aho kazi ka mbere ku bajene barenga 100 sindagataga ukana amastage donc bari mu makategori abiri hariho abavuga nti twe dushaka gutanguza business abandi bakavuga nti non jewe nshaka gutangura carrière professionnelle donc twarabafasha mu makategori abiri yose ushaka gutanguza business twaramufasha kuyitanguza hama ushaka gutangura akazi tukamuronderera ama entreprise ashaka kumwakira akamupermita gutangura aka kanya muracakira abantu oya ubu nyine turagira edition shasha muzosubira ryari sinoguha date iri précise yose au fait bivana n'abapartenaire tuba dufise bivanye n'abakozi bakeneye ouais abapartenaire ntibuvuga ko abapartenaire mu kubikora kuko bisaba ama engagement y'ama entreprise bisaba aba coach birasaba abakurikirana ku munsi birasaba une certaine structure ama contrat ibyo byose n'abandi bantu urumva donc iyo ikintu kitadependa kuri wewe wenyene birasaba ko wiyalinya aussi n'ama agenda y'abantu hari umuntu ashobora kuba ari nkaraturaba akavuga ati abo bantu nubwo buziyo bubonetse babubwirana hagati y'abagenzi babo bajya babana mu quartier twebwe je wa ruguru ntigashobora kunshikira ku kazi uko bimeze hariho une part ari vyo na une part atari vyo alors une part ari vyo ni kubera ko kanangwe kuri part atari vyo une part atari vyo ni kwibaza yuko autour de toi atakazi gahari ubwo wamaze kwishiramo ko atakahari nta kubona
ni kimwe nta kimwe umuntu no kubwira nka wewe ni uno munsi kuva uvuye muhira ushike ngaha wombwira nombre y'imiduga itukura wabonye exact nubwo twaba twahuye nayo wibuka ndakubwiye nti nari guca ndaguha $100 ku muduga wose wabonye ariko iyo nabikubwira naho mu gitondo nti umuduga wose uza kubona wahuje ndaza kuguha $100 nitwahura uze kumbwira ingahe urabona attention yo kugira c'est la même chose plus donc iyo ufise attention ukino kurarondera ama opportunité ushitangura kuyabona iyo bamaze kubwira ko ntayahari canke nta intérêt uyafisemo ntayubona donc kwibwira yuko abo bantu bafise abagenzi nabo urafise abagenzi nabo urafise ahantu ubaye urafise novuga communauté urafise utwaye quartier ou chef de zone urafise hari autour de toi hama hari ikintu ushobora gufasha cyane gukorera uwundi muntu donc iyo deja niho mvuga nti hariho une partie atari ivyo une autre partie ari ivyo dans le sens où ubuzi bwinshi hajya anye nubwo abantu bakubwira nko mu bindi bihugu entre guillemets biteye imbere ngo ni ibintu tubate bakagira appel hanyuma karonka mu ma statistique plus de la moitié y'ubuzi bwose uronkwa mu ma réseau y'abantu ni kuvuga nti kumwe bavuga ngo ubutunzi bw'umuntu n'abantu c'est la même chose itwareke kugira ama relation itwareke kwitanga itwareke ukinimba ukiri muto uri mu ishuri itwareke kuja mu ma club itwareke kugira ahantu uwa partner ufasha itwareke kugira abantu userva kuko ntivyijana ico ubivye nico wimbura donc vyitwararike kugira abantu uri kuratanga uri c'est pas ko ari bo bazoca gusubiza ariko biva handi donc ico utanze kirakugarukako nubwo atoba ari wewe personnellement nagihaye ukinsubiza donc hariho partie ya vrai na faux ariko no kumenya ingene bitahura bavuga ngo umwana w'incabwenge yumvira mu kajagari mu kavuyo ubamenye ubwenge yo barakugira umugenzi rero abo turabagenzi vraiment turabagenzi kuko urumva nihagera nta ma appel d'offre ndiba tuzocisha kuri Instagram ngo abantu twarabahamagaje abari bashaka twarabahamagaza gusa ibibanza byari limité donc ntitwashobora gutwara kwakira abantu autant que bari biyandikishije twari obligé gufiltre bafatamwe baki hari ivyo mushingirako ego nk'ico gihe twashingiye ku kintu kimwe principalement est-ce que uyo muntu kuko ni kibazo twanabajije muri questionnaire est-ce que uyo muntu aramaze kwitangira abandi c'est-à-dire aramaze gukora service par exemple est-ce que aramaze kuba volontaire ahantu akazi katamuhemba donc kuge ubone uyo muntu est-ce que afise mentalité yo kuvuga nti sinkora batampemvye canke je suis toujours disposé donc umaze kubona en fait byaciye bifiltra abantu benshi cyane dusanga hariho abadafise akazi na gato ariko batari disposé no kuja gufasha hariho abari bamaze kugira agastage hirya no hino ariko nabo bafise mentalité yo kuja guserva nico twafatiye ko principal cebile vyafisra abantu tellement benshi yuko byaciye bitworohera nta kindi twafatiyeko ni kuvuga nyambara umujene yicaye ngo yaheze ishuri maze yitege ngo mwe muzomuha akazi atatuntu two gufasha agira ari umuntu kuko ntushobora kubura ahantu ushobora kubura afasha nta sinzi ngene bavuga nta muntu ashobora no kwanga kumufasha ari for free ataguhemba ama yuko uri umuntu nyene wakajagari uzana akajagari reka twizere yuko benshi bazohatorera koyoko benshi banashinga intaye bavuga ati kera ingaruka hari ikintu yakoze mu buzima bwanje byonyohera byonezereza ahubwo nyine uzoduhe babiri canke batatu mu maze gutobora dukorane ikiganiro bashinga intaye vyonyohera gose bariho none mu gihe maze mukora bariho batari bake
gusa nizere yuko iconyohera no gusuma nuko bo nabo bafasha uwundi ntibiherere kuri we nimba wowe warashobora kuronka nka opportunité yitransmete ntube wa nyuma yagiriwe neza usa n'umuntu afite urukundo rwinshi nizere ko urukundo ari rwinshi urumva byitwa yuko sava imana nayo dufitiye urukundo rwinshi byaba biri bizarre senga imana ntagerageza kumandiye kwereka abandi utravers ibyo nkora abantu bagukikuje barahiriwe nanje narahiriwe mfise abantu bari autour de moi bari spécial mugana nivyo sasa ripfa ku cuma none wobugendana n'abantu mitima bafise uwo mutima ukawukura ndabikunze cyane ukuntu meze nizera yuko hari abantu benshi bazohinduka ku bwawe ikiganiro tugihagarikire ngaha ikindi nakikubwiye ko nzogusanga iwawe urimo urateka udutekere wabyemeye burya ngo uzobinkora ego iwanje ariko pana ku bavyeyi banje oya urazorindira iyo etape ndayigereko hanyuma usange iwanje kandi vuba imana itugiriye ubuntu imana ibirimwo imana itugiriye ubuntu nanje nzobishikamo I can't wait tuzoyora reka ndagushimire cyane kiri ku mwanya wafashe ukawuduha turabizi ku mwanya ukugora cyane ariko yakoze cyane nawe kuba wanyakiri nizere yuko n'abanywanyi bashoboye kuronka bashoboye kuba entertained yes nibaze yuko n'ikindi gihe n'abatumira muzoba muhari reka ndagushimire umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up on yourself